Ku magenekerezo ya 2021 na 2022 mu Kakaruno mwaka icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Space Caritas je barikanuye yaragiranye inama n'abatowe mu nzego z'intango n'abarongoye ubuzi butandukanye mu makomine ya Buganda, Murwi, Rugombo, Mabayi, Bukinanyana na Mugina kugira ngo baganire ibijanye no gutsimbataza iterambere hamwe no kubungabunga amahoro n'umutekano. Muri izo nama nyakubahwa Space Caritas je barikanuye yaribukije imirimo y'uwatowe mu nzego z'intango. Akaba yashikirije cyane ivyerekeye gutekanya imigambi y'iterambere no kuyishira mu ngiro, gufata ingingo yisunza amategeko, gukomeza ubumwe, guteramira amahoro n'umutekano, guteza imbere indero, kugumya ibanga n'ibindi. Watowe ku rwego rw'intango ajejwe cyane kugira ivyo bita gutegekanya. Gutegekanya rero ni gutegura indinganizo y'ibikorwa afatiye ku ndinganizo y'ibikorwa vya komine. Ica kabiri ategerezwa gukora ko ku buryo urwego ajejwe rushobora gukora kandi rugashira mu ngiro umugambi wago. Namwebwe hajya ku mutumba murafise ivyo mujejwe, mutegereza kubishira mu ngiro. Ubwa gatatu gutanga amategeko. Mwandongozi mwe nta ndongozi idafata itegeko. Ayo mategeko rero muteza kuyafata ariko mukayafata mudacinyiza abo mujejwe, mukayafata kugira ngo mworohereze abo mujejwe kandi kugira ngo mwese mugire ku rugero rumwe, kuko ntababesha ku mutumba mumenye ko ujya muntu akenye cyane azokwama asubiza inyuma. Ubu twavuga tuti twese hamwe birashoboka, bivuye yuko na wa muntu ari hariya hasi tumusangayo, tumukurayo, tumuduza buke umaze kumwereka iciza ukamwereka imbere, araheza akavuga ati bwa wundi nanje nanazimiye reka njane n'abandi. Nyakubahwa nje barikanuye yaribukije kandi ko inama nkenguzamateka imaze imisi itunganye inama zijanye no guhanahana ivyiyumviro ku bwicanyi bwabaye mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 mu ntumbero yo kumenya ukuri no kurekuriranira. Ati ico gikorwa zizofasha guhiza ubwo bwicanyi kandi nta muntu azohanerwa ivyaha vyakozwe n'umuvyeyi wiwe. Izo nama zarangira bamwe mu bazitavye bashikiriza ivyo babonye canke ivyabashikiye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972.